ndonka message y'umuntu akomeye muri entertainment yo muri Afrika. Di Dumba. Yeah. Dumba turamugaruka ko hanyuma. Shout out to you my brother. Ni mpamvu mvuze histoire ya live zanje numva nurira kuko nagiye gushigikirwa n'abantu batari bo mu gihugu. Ugiye kuraba Dumba yaraje kuri live yanje iri kurabwa n'abantu babiri man, abantu babiri. Dumba ajoininze abantu baradu sawa ari umuntu mbona umengo urirengagije gatonya ntumuvuze Meili. Why Meili mubo wa supportinze kandi twarakubona waramusupportinze why tamuvuze? Naravye ikiganiro ryari kuri TV Akes dan bavuze ngo je Meili barazi yo twapfuye ngo niyo mpamvu namusupportinga Meili nakini twapfuye kuko kandi sinigeze mba muri team ya Meili je hamwe yansiga yagize amakosa umuriro sigarura kama andi nanda bigira jendi faible ma. Urumva rero numwana indirimbo ndayizi urayizi ubimuyinga yaragushikiriye muyinga eske iravuzwa imuyinga cyane gose none indirimbo ushobora kubivuzwa imuyinga urabona uyu mwana no gutera intege. Ugiye kuraba rero indirimbo ya Big Fizzo na Monia yarazanye uruhagarana na yone baravuze ngo Big Fizzo wagira mujye Monia bararanyeyo kandi twakoze imijoro abastar urazi ko bikorera ijoro Big Fizzo ntivyashitse mu gataha mukabashiga nko muri studio ari babiri Monia na Fizzo ni vyakunze ni team y'abantu 8 ukazogira bako gakoresha Big Farious uzomubazi twaje turi abantu 8 team yose man none ivyo abantu bamutako wari umwanya mwiza wo kumushikira Monia guys. Hello ladies and gentlemen bakunzi ba Sky Media TV wahisemo neza wahisemo gushira kuri no channel yacu ya YouTube ndakubwira ati utarafyonda subscribe banza ubikore kwanza kugira ngo tujane fresh yani mwibisanzwe ni amigo Amin Chaga on the MIC kuri kamera muramubona n'umuntu mubi cyane umuntu muri industry y'u Burundi afise ico avuze afise ico amaze kinini cyane ntarinze kwirwa ndamuvuga izina reka wenyene ahita tamwe izina giyewe cyo tubandanya nibikurikira bitega msaza Sani sautaneza abantu ma taneza abantu ndasanzwe turi kumwe nga uri kuri Sky Media TV ikorera mu ntara ya Muyinga ubu turi mu gisagara ca Bujumbura TV yanyu kuba sanzwe badukurikirana bari mu iruguru turi kumwe nandi ni inshuti ya bose the MOS man of strategies niko banyita inshuti ya bose mperuka kera udakunda kugaragara kuri kamera wakunda kuba wambaye mask why tukubona kuri kamera sasa rero iyo ni long story ni long story kubera mask isiguye ikintu kinini kuri jewe kandi kabisiguye ikintu kinini mu gihugu kuri jewe isiguye kwa yaranyibarutse iranzana muri game abantu baranahura nka creativity ariko ku gihugu isiguye nka terrorisme kurumva wambaye mask igihugu cyacu nibitwemerera ni inshuti ya bose ndaguheruka nkigino turi kumwe muri team Satura bimeze gute byagenze gute TSF yanye rero abantu benshi bahita ngo ni team ba gender yita ko ari academy ko ugiye kuraba yakujije abantu benshi nama nabivuze sinzohagarira kubivuga team Satura yakujije abantu benshi kugize no mwanya irubaka abana ugwaruka gwinshi cyane abantu cyane abantu turi mu media twese twaturutse mu team Satura barandiri promoter bande nabandi benshi cyane peut-être imvuzi zina ngaro utoshima ariko ni benshi tuzi ba Elma Love bose bavuye muri team Satura rero yaratwubatse sinabaza ko umuvyeyi ariko arakurira yishimira ko uguma ahantu uri umuvyeyi abayishima ageze ko mwana akura akaja kurondera rero twarakuze turatahura ko twagize ico dugize contribution ku buzima kwiterambere rya SATB na empire muri rusango twarayikoreye rero twarakuze umwe wese ararondera ubuzima dukorera igihugu no munsi twera abaririmbyi bose ni inshuti ya bose mbona ubu agenda shigikira ibikorwa by'abaririmbyi bamwe batandukanye kandi vraiment tukabona yuko biriko birarasa ahantu hashoboka neza ni inshuti ya bose ndiko ndamubona ubu ari yegereye cyane umuririmbyi Monia bimeze gute rero
wabajije team Satura naravuye muri team Satura ko je maze gukora n'abaririnzi batatu batarenga koze muri team Satura ndayivamo gato nkora muri team Bell Nice ko ndiko mvuga ati maze kujamo amatimu maze kujamo mvuga ati je nganda yicayemo igihe kingana gutya igihe kirekire nja muri team Bell Nice maze kuja muri team Bell Nice ubu rero ndi officially muri team ya Monia ariko sawa ari umuntu mbona umengo urirengagije gatonya ntumuvuze Meili why Meili mubo wa supportinze kandi twarakubona waramusupportinze why tamuvuze naravye ikiganiro ryari kuri TV Akes dan bavuze ngo Meili barazi yo twapfuye ngo niyo mpamvu namusupportinga Meili lakini twapfuye kuko kandi sinigeze mba muri team ya Meili je oya for the first time ndavugiye kuri kamera sinigeze mba muri team ya Meili n'umunsi n'umwe Meili no murimvikazi mwiza ashobora kuririmba neza ariko baranya approachinze nka team yiwe baravuga ati dushaka kudufasha ibi nibi ndabikora nko nkorera abandi bose rero sinigeze njya muri team ya Meili abantu bo bishira mu mutwe ko nagiye muri Meili turabonana gutya uvuze ni murahuza amaso je na Meili turabonana gutya nazijya posti zose je na manager mu Burundi ngenda kenshi ariko Meili nanzi Jesse ndamuzi Meili okay inshuti uvuze ivya Akes Dan cyanibuka ikiganiro narayimbonye kuri channel yiwe ariko avuga wewe yuko hari ibindi bintu nkumbure ko muhurira ko nabajya bakobwa ari naco Monia nkumbure ngo cyo bagituma umwegera bose ninze kubivuga vuga kubera biravuga yuko nkeka woba arimo yambiri sinzi arabayita mugu ya mugu ngura bajya mugu mugana niri nake ngo ndabajya mugu ariko rero si Akes Dan numubeshere kuko yari kwasoma ivyo banditse wavyanditse ni wenyene yavuze ati ivyo narondera kuri Meili narabibuze ndikunda birondera kuri Monia ndabironga ni mpamvu ndamushikira Monia ariko ugiye kora Monia ari muri industry cyane nka business Monia rero abantu batamutahura numwanya mwiza wo kumutahura kuko numwana ariko arakora nishaka nimba cyane ko afisa karirimbo hamwe yansiga yagize amakosa umuriro usigarura kama andi nange ndabigira jendi faiblema urumva rero numwana indirimbo ndayizi urayizi ubimuyinga yaragushikiriye muyinga eske iravuzwa imuyinga cyane gose none indirimbo ushobora kubivuzwa imuyinga urabona uyu mwana no gutera intege ngire ko mbwira n'abarundi umuntu ateye intambwe nimo mukwege ahubwo mu musuniki sivyo Monia amajambo cyangwa amakritika ariko aramuba uno munsi ntigeze amubako igiye sora za Samurova onyemerera kubera ikibitamubayeko uno munsi ariko arahitinga ageze ku gwego uvuga rurashimishije tumupushinga aje guhigana nabazucu nabandi muriko muramukwega bizomuca intege je ndamuzi turakorana rero abo bavuga ngo nivyo ndamushaka ko jeno namuhamagara Monia ukumva ukuntu tuyaga afise respect ikwiye kuri jewe nanje ndafise respect kandi apana isanzwe kuri Monia abantu rero abantu barashaka kumenya inshuti ya bose na Monia begeranye ku rugero rungana gute yani tuvuge mu Giswahili ukaribu wenu ukoje yani mwegeranye gute hari foto nigeze kubona kera umukoresha ikiganiro ca mbere wambaye mask ucambara mask atukira inshuti ya bose tuzi yambara mask niho ubugenzi bwanyu bwahereye cankwe hajya gihe mwarasohokana nkumbure ngo bisaba kumusupportinga kugeza n'ubu nko babivuga sasa rero gukorana na nshuti biragoye no kuri biragoye cyane kuko ndagushigikira ibintu nsaba utabifise ni twicara umwanya muremure ko je ndanga umuntu abona ko arenze ndanga umuntu umva ko wamushikanya ahantu kanaka cyangwa mwakoranya ashitse ahantu hashimishije cyatangura kugusuzugura kukweka ko ari ibintu byinshi akurushije Monia rero twakoranye c'était en 2020 niho namukoresheje ikiganiro cyo cyambere kuri TV online dukoranye n'umwana nabonye umengo araciye ubwenge arashaka gushika ahantu kanaka mu nyuma nta handi hantu mwari muzinanye oya namurondeye ko afise impano kuko ico gihe nakorera impano sinakorera amazina none munsi nizyo nkora gusa si cyane nkava naragerageza guha micro abantu batagira badafise ijya opportunity narayitanga rero Monia tumaze gukorana hagera ahantu arahitinga rero
maze kuyitinga niyibagiye ivyo namufashije Monia niyibagiye ivyo namufashije canke niyibagiye ukuntu namuhaye mikro arabiha agaciro maze kubiha agaciro ndavuga ati pourquoi pas nanje no muhako ico mfise nta binini mfise ndavuga ati experience no narakuye ahandi ndayimushizemo n'umwana nasanze arubaha arafise ishaka kandi arumva burya ikintu ca mbere kigoye no kumva nimba ushobora kumva ukavuga ati ikintu nshuti yambwiye canke ikintu timu afise timu ye by the way afise timu ye ifisemo abantu 8 kandi bose bakomeye muri industry bose bakomeye vraiment ari aba songwriter aba engineer du son urumva timu ikomeye rero kwera iki bashira urutoki kuri nshuti gusa alors que no mwana afise timu ikomeye kandi bose n'abahungu muri timu ye namukobwa hari umukobwa umwe yitwa Debi nawe ne tumurungika mu bintu bijerekeye by'abakobwa no akora ivyo onye sasa timu yacu turubana twese evra turubana n'ubwa mbere mvuze ko ndi muri timu Monia no kuri Instagram yanje uye kurabana nkora n'abantu babiri Rebecca na Monia okay mbega wewe urugero Monia agezeko twarabonye Big Fizzo ku ndirimbo yiwe yaherutse aramusupport ndavuga ati uyu mukobwa kabisa birakenewe ko dukorana mu nyuma baraza gukorana kandi igikorwa kigize impact nini nya cyane we nkaho wari wegereye Monia ibi bintu uri kubibona gute ugiye kuraba rero indirimbo ya Big Fizzo na Monia yarazanye uruhagarana na yone baravuze ngo Big Fizzo wagira mujye Monia baravuga ibintu byinshi Monia ngo yamufata fast Big Fizzo aho rero hari indirimbo isohotse yamaze gusohoka avuma kwisohoka bari muri studio ko twakoze bararanyeyo kandi twakoze imijoro aba star urazi ko bikorera ijoro Big Fizzo ntibyashitse mu gataha mukabasiga nko muri studio ari babiri Monia na Fizzo ni vyakunze ni timu y'abantu 8 ukazogira bako gakoresha Big Farious uzomubazi twaje turi abantu 8 timu yose man none ivyo abantu bamutako wari umwanya mwiza wo kumushikira Monia guys wari umwanya mwiza wo kumushikira Monia kwera ariko akoresha ibintu byinshi investissement amafaranga menshi intege yavuye muri Kenya afashe indege aje gukora collab gusa ari imuzanye ucu muci intege uvuge ngo Fizzo yagiye kumujya ibi uri kuramumanura agaciro ki Akes Dane narumvise avuga yuko Monia nawe ngo ivyashikiye abandi ari byo bizobashikira aratanga karorero kuri Ashley Diva aravuga uri Imana none wewe guys tuze na mani hari Imana tuzi ni ime muri industry nta mani hari guys ivyashikiye nimba ari Shani Queen Ashley Diva nuko Imana bipanze nimba Imana yarapangiye Monia gutwara inda gukoroka guheba mu muziki niko Imana bipanze ariko mu mwanya ko arakora tumushigikira je nivyo nsavye wavuze yuko Monia Fleur ava muri Kenya aje gukora indirimbo ino agafata indege ubunyene cyane nibuka yuko Neri natigeze kuvuga yuko Monia afata indege zabura kanya aja Dubai yerekane nifu y'ibintu akora komsa ngo abagiye gutanga mugu hari ico rero kuri vie privée ya Monia cyane kuri ivyo abantu bavuga sishobora kubijamwo cyane parce que ni vie privée yiwe ariko rero ikintu no babwira Monia yarigeze gusinya contrat ya NSC ko mutabivuze abo bagenda bandika ngo agenda kujya mu yarasinye contrat ya NSC guys muvuga ko yasinye contrat ya NSC mu promo ebana yarasinye contrat ya NSC tumushigikire iki contrat ya NSC imeze gute mu mubaze kuntu bimeze abasigure contrat kuntu imeze agiye Dubai peut-être nimba ari NSC yamutumye Dubai peut-être biri muri entre guillemets on sait jamais ariko uce wibanda cyane muri vie privée kubera ushobora kumanura umuririmbyi ariko arakora bavuga ngo ni promotion negative ariko iyo si promotion kumukorora we urevye Davis ariho Davis Mohale ni wo kumsagano wahe uyu mukobwa niturahura aramaze igihe nawe nyene ariko umengo bari muri competition na Monia bari muri competition ko nibangana vraiment nibangana kuri trending nibangana kuri team nibangana muri creativity nibangana byose nibangana muri hit nibangana rero ujya mukobwa aje yaranyandiki inde uyo mukobwa uvuze muvugize inde nawe ndizina giyo iragoye Davis reka dukoreshe Davis ko niyo rigaruka cyane yaranyandikiye jewe avant ko ananyandikira indirimbo ziraje akoranye na DJNC na Shani Queen narayi promoting narashize kuri Instagram ndashira kuri Facebook narayi promoting indirimbo ariko rero ivyo bapfa navyonzi
yaranerefonye ari muri space ya Twitter sinashoboye kumwitaba aranyandikira message ubona ko anyandikira nkankamira ngo zuritaba telefone nuzi uje umuntu abakurondereye namubwira sorry nari kuri space ya Twitter acarandikira message ngo bwira umukobwa kunuku ibintu byinshi cyane ndara message ndavuga ati ça me regarde pas nibindaba vraiment ivyo ni vie privée yanyu mugende mu biheze mu inbox ariko le fait que yabishize on public nabwiye Monia ihorere kuko ariko ategurira inzira indirimbo yiwe kandi biremewe ni bon ariko nibizemwo amafamiye ikintu babwira gusana ikintu cyose dukora nibizemwo famille ko genda tawura entertainment ariho abariko baragresa Monia kuri mere wiwe we ivyo byose nje ndavuga nanje ndi umu entertainer ivyo abo bariko baramwataka Monia nanje nshatse no bataka kuko hariho team yataka zirahari turashobora kuvuga ati guys tugende tubatake na twebwe ariko nagenda araba ndavuga ati si vyateguwe uriko urumva si vyateguwe rero ya vyateguwe mwo twegere nka team Monia tukavuga ati dukore showbiz turyoshe game bugira ategurwa ariko bimaze kujamwo disrespect sinibaza ko babikenewe twaramuretse guys umva kora genda umutuke nta bazokwishura nta bazokwishura vraiment mu mutuke ko mushaka nta response yo ya Monia muzusura kandi kubona kuri social media ariko Akes Dan aravuga yuko bandikiranira bishuranye na Monia ivyo no kwemera je navyo no kwemera vraiment Akes Dan yavuze ngo Monia yaramwishuye muri commentaire yishura kuri rya post ya Shani Queen nivyo niyo Monia yishuye ko narabonye na commentaire Monia yavuze ati na niba ari Shani Queen akurusha amahiti Monia abikora nka entertainment ikintu cyose uzobona Monia arakuze ni entertainment azoba kwishuye kwa nawe umwishure hama mukomeze game muyikuze iko ni wo wamusotoye acha bitahora muri entertainment arakwishura nawe muri entertainment ubishizemo inzigo upfuye wavuze harabaririmbyi ushigikira ariko Rebecca ntiko turamubona cyane byiwe gute je nsanzwe n'abangaho urabizi je ndi umunyeshuri yego Rebecca sinzi ko bivuga Rebecca nije mutamu umufungo nije mutamu umufungo mvuga ati arakora gospel kandi gospel revenue ragoye kukuronka ugasanga ukoresheje 3 million muri projet imwe 3 million nozikura yi na office rero umuntu wese abona akunda Rebecca canke yumva ko Rebecca afise imano azomuterere vraiment kuko Rebecca afise imano afise indirimbo ziri recorded ziri munzu ariko nta video twokora nta bushobozi dufise uriko uraraba iyi entertainment hari abariko baravuga yuko Monia yohiba umuziki agasubira muri gospel nta gospel yigeze agira sure yagiye muri gospel Monia aririmba muri korali indirimbo yo ya mbere ni Samurova ni indirimbo yo ya mbere indirimbo ya kabiri ni Wonyemerera none gospel yigeze ryari none gospel yigeze ryari kubuja gusenga mu rusengero muri korali bisubiye ko uririmba gospel oya kugiye kuraba benshi ba meri bose baririmbye muri korali muri historia zabo ba Chris ari umudemu witwa Chris wo muri Belgique nawe yaransiguye ko yaririmbye muri korali none aririmba gospel no oya ubu nka cuti ya bose umuntu kugira ngo usanzwe uri mu entertainer umu content creator novuga uri mu promoter ngasino mu promoter ntabwo uri mu promoter bo uri novuga ngo urakuza impano z'abantu bamwe kazigaragaza ubu umuntu ashoboye kukurondera kugira ngo umufashe mu gikorwa novuga ngo nk'ukuri kurafasha abandi inshuti ya bose ahagaze gute ndafise imbuga mfise Facebook nta muntu nirengagiza abantu bose banyandika barabizi nta muntu nirengagiza ndabishura mfise Instagram ndabishura so ubona ko dukwiye ko dukorana uranyandikira amatukara ko twokorana condition zanje tuzivuga inbox ugereranije kuraba igikorwa Monia yashize hanze n'umuntu twita ko ari number 1 mu Burundi MMP ukabona gifise views zishaka ku 350 we ubu biha agaciro kangana gute zirakwiye cyangwa zari zikwiye kuba ari nyinshi gusumba ugiye kuraba indirimbo ya mbere kuri ya channel ya Monia ni Farao indirimbo ya kabiri ni Mombebe indirimbo ya gatatu ni
Darling yaririmbanye na Mokenzi. Indirimbo ya kane ni High. Indirimbo ya gatanu ni iyo Faible. Indirimbo ifise views nyinshi ni Faible. So why ifise views nyinshi? Ni kubera ko yamukuye kuri etape imwe mushikana kuri indi etape. Sinzi ko wabonye post ya postinze ryari. Yarashimye. None ni gute ushobora gushimira umuntu atacu yagufashije? Bisigura ko hariyo etape ikomeye cyane, hariyo collabs zikomakomeye amaze gusabwa kandi apana mu Burundi kubera Big Fizzo. So ni ikintu cyo gushima. Big Fizzo ahari mani muhezagire imwongere man abanda yafasha nabandi abana ugwaruka rushima ruracari tuzomushimira ya ariko inshuti ya bose hari rukurukuru numvise ngo ugomba gufungisha umuntu byari bigenze gute oya navyo gufungishanya muri entertainment zabindi navuze byo kurenga karimbi kuranje no mu entertainer hamwe no vuga izina Sky Media nkavuga Sky Media ngo yasambanye Sky Media urumva nububeshi ubure kuri kunyitwarira sivyo rero umuntu ariko arashaka kono izina rya Monia ari umuririmbyi kazi magararikiye cyane dukorana nivyo nshimisha je narituye inzego ndababwira ndabasigurira baratubwira ati okay uyu muntu nuku tuzokora ibi nibi mu nyuma heureusement nyamuntu yaratwegereye birahera ko ikintu cyose nukuyaga nta muntu twofungiza twashatse gusaba muri gasopo yego biravugwa yuko wewe tugarutse inyuma gato wavuze yuko biravugwa yuko wewe abakobwa hari ivyo ubahiga ko bajya bose buri kusupportinga duhereye kuri Ngomeri waramurondeye uramubura ubu uri kwa Monia biravugwa cyane ni ryari wewe uririrwana na Monia umunsi wose kenshi mukeshi muri babiri canke muri kumwe n'abandi naho twa turi babiri nacu babitwaye kubera nuko nabivuze arafise respect yanje ndafise respect yiwe aranyubaha ndamwubaha je Monia naho twokurirwana ngaha toute la journée nta munsi uramubona kuko Monia n'umukobwa asa neza wumve uragize attraction kuri we no nibirashika nibirashika peut-être tra nukuri nibirashika peut-être bizoshika c'est jamais hamwe ubunyene inshuti ya bose twogira kuca tukumva ati ba na Monia birabaye bakiriko barakorana ni kiye kintu ubona cyo nyaruka abantu we ubona cyo nyaruka kubatandukanye na Monia kuba dukoranye imyaka 3 atakintu kimwe kiraba bazoba bamuroze bazoba bamuroze Monia cyane bazoba baroze je yego kuko Monia jaramaze kuntuka nanjye ndamaze kumutuka so kuba tutaratandukanya kubera namututse cyane namukankamiye cyane tutandukanye kubera we yantutse cyane yankangamiye urumva ko nta kindi kintu cyo kirenze cyo wonye vraiment ariko je sinkunda gasuzuguro ariko nimba yantutse nkicara nkiyumva ati ariko yavuze ibintu vyo ifoke ndabikosora yaje nkamukanka akicara avuga ati ariko nshuti yavuze ibintu vyo ifoke nikosora kandi nujya muntu bimworohera kugaruka akagwira nshuti vraiment nitwaye ko turajyana ko turumvishanya gusa uravye biroroshe cyane uravye nka Akes ariko avuga yuko Monia atahiti afise wewe uvyakira gute none we nuyizi Faible urayizi ntubi muyinga none yashitse muyinga gute ni Monia yibazaniye muyinga ngo muyivuze oya none hiti ni iki hiti abantu baravyitiranya hiti ni indirimbo iri mu bantu hiti si views yego kuko ugiye kuraba indirimbo ya Big Fizzo konzi ya King Kong cons na wapiga konzi ya King Kong man ni hiti ndakumisinze ni hiti ariko ugiye kuraba views zifise ni ziragize si kirenga rero indirimbo ya Monia Faible yashitse mu bantu High yarashitse High urayizi none uzi High na Faible birakwi kwanza kumuvuga Akes kumuvuga honyene ni hiti bisigura kwa muzi urumva bivuge yuko Akes ariko arondera attention kuri Monia cyane oya afise stat nyinshi Akes afise stat y'uburirimbyi afise stat y'u presenter arabirekuriye kuvuga umuririmbyi yego okay mwebwe nkiyo muri team muri ko murabona
izi commentaire negative kuri Monia keshi mwitwara gute mu muhanura gute mu vyakira gute ngo nakubwiye Monia aruba kandi arumva muri team ari umukonseiller hariho umusongwriter hariho umu sound engineer ari abantu batandukanye rero nk'ubu dufate umukonseiller araje aravuze ati Monia please ntuvuge iki kintu mera nk'umuntu utakibonye bifata uko nyene ntashobora bafise kuko tuba twamutegetse yego uyu munsi inshuti ya bose n'umupresenter kuri Isanamu Media nuyuhe muntu nko ngaha mu Burundi uvuga ati je ndafataho icitegererezo canke se urabiye hanze uri kuraraba entertainment yo ngaha mu Burundi uvuga ati jewe uyu muntu ndashobora kumufatira k'icitegererezo muri journalism nawe entertainment nawe nta muntu numwe vraiment je novuga ngo ndicaye ariko aranyigisha muri entertainment ugereranije kuraba indirimbo z'abarundi ubu niho ziko zatangura kuza turabona zikwiza a million views naho nyene bigoranye mu misi mu mezi we uri kuraraba ku mu bindi bihugu ukuntu bakora strategy bakoresha uri umuntu watembereye muri Kenya urabona ari kingaha mu Burundi kibura population yacu nivyemerewe ni twemere singombwa kuturonka ama 1 million de views 2 millions de views ariko ugiye kuraba mu banyarwanda baba ba Islam mbonye barakubita miliyoni zingahe mu misi ngahe rero umuntu ashobora kuba agenda kugira concert muri Belgique bro muri France agafatisha population ya diaspora yo muri France y'u Rwanda none nico nyene mu Burundi ubona habura iki bisigura ko abarundi biwacu tutarakundana kandi peut-être population iri hanze y'igihugu ntiyitaho umuziki w'u Burundi batangure kuza bararaye imiziki yacu bagira ama subscribe ku channel ya YouTube y'abaririmbyi bacu ikindi naco connections yacu sikirenga mu Burundi ugiye kuraba limited je urayizi limited kuri kimana sikirenga je nondugira ngo nje kuri YouTube ndabi indirimbo ya Satb naguze mega z'ibihumbi 10 ku munsi cyanigira kuraba niyo mpamvu nakugije mu Burundi na presenter we ambere citegererezo kubera sindabaraba okay ndaraba ibiganiro ariko sindabigirako ncangenda kugira ama recherche ibindi bintu rero rezo itworohereje urumva mbamvise umwanya wo kwisanzura nje kuraba n'ivyo abarundi rero badushire ko rezo nziza uyu munsi inshuti ya bose avuga yuko ati je nahoze muri Team Satura kandi abantu twabanye muri Team Satura twabanye neza abantu b'incabwenge muri entertainment wewe ubukaribu bwawe cyangwa se we na Satb mwegeranye gute nuko telefone yanje zimije ari ntuhamagara nganye nkamuvugisha ko yahize umuriro Satb ndamuhamagaye nukuri nashobora kureka kunyitaba kandi ndamubwira bro nje ndashaka ikiganiro nashaka ikiganiro urumva sindi ko ndagira media tour inagira media tour ndukigo urumva nujya muntu yubaha gatonya twakoranye arahaga agaciro kandi ayimushimire nejo aranyandika message arambwira ati courage nabonye ikiganiro kanaka vraiment uri kubikora neza sigura ko dufite imiganirane myiza na Satb nta muntu turakorana tugira imiganirane mibi usivye umuntu umwe kandi sinomuvuga mu izina none hoba hariho nk'umuntu mumaze gukorana ntagushimire apana kunshimira nje namaze gukorana n'umuntu akancafuza yego ni nkande sinomuvugiza ubwo mu butashize ntiyo bari mail ndamuye promotion kwe nawe mvuga ntiyo bari Usmani muhezagira ahari hose azatera imbere ni inshuti ya bose ubu mutwe ufise ama strategy miliyoni man kuri uri umuntu wa mbere natangiye kubona ugira live kuri Instagram ya inshuti Saturday show idea yaje gute urakoze wajije ikibazo kiza vraiment banumva norira umajije ico kibazo sasa rero navuye nga muri 2020 mu kwa mbere nja kuba muri Kenya message ya mbere naronse kubona ico gihe nagiye na bus nshika ku mupaka wo mu Rwanda ndaronka ndabura carte sim ariko nararonde kati ndayironka me audio ya mbere ndi muri bus yari ya miserika nukuri ambwira ati nana kimirenga urumva ambwira ati nshuti nana kimi ni sawa urumva arambwira ati nshuti
uragiye uvuye mu gihugu nuzu dutererane miserika man mu Burundi kugeza no mwanya nta muririmbyi kazara ko urahita nk'iya miserika urahita indirimbo iri hit ya miserika kugeza no mwanya ni nyinshi hariyo hit iyo onye ni nationale mu bakobwa nta muntu umwe atayizi mu hit maker man iyo muntu ni hit sasa arambye ati nuzu dutererane turagusavye uzo kwame witaho muziki ndundi aho nari maru imyaka ine nari mu gihugu man imyaka ine shika muri Kenya sanga ubuzima ni bworoshe buragoye Instagram yanje yari ifiti 100 subscribers ijana jitseyo ndatangura gutukana kuri Instagram tukana kugira ndonge followers Fizo aramanura Kensp wa Sad baramanura ibintu byo gutukana si vyiza ifo ko ukorera mu nzira iri positive ariko ukaba creative ndicara ndavuga ati none wa creative gute ndiyumvira ndaraba nta bintu by'amakava nzi gukora bisaba uburyo live ya mbere kava ni wowe wayinkoreye nari gukorana na umuririmbyikazi mu Tanzania sinzi kuvyibuka ndavyibuka kava ni wowe wayinkoreye mu nyuma ujya muri umuririmbyikazi mu Tanzania ambwira ko tukokora mu Congereza muri ryo mwana naco narinzi ndavuga ati okay sinshobora gukora mu Congereza ndashira kwanza ku ruhande cyangwa njya gukorana n'umuririmbyi yitwa AB na Bill wo muri Amerika niwe twakoranye iyo cover nayo niwe wayikoze ngiye live ubwa mbere nja live nabonye abantu bankurikirana fisi ijana bankurikirana nabonye abantu batari bake vraiment candonka message y'umuntu akomeye muri entertainment yo muri Afrika di Dumba 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 turamugaruka ko hanyuma shout out to you my brother ni mpamvu mvuze histoire ya live zanje numva nurira kuko nagiye gushigikirwa n'abantu batari bo mu gihugu ugiye kuraba Dumba yaraje kuri live yanje iri kurabwa n'abantu babiri man abantu babiri Dumba ajoininze abantu baraduga maka kuri 5 arababwira ati abarundi bose niyo live ndacayifisi no gutamwo video kacibeka abarundi man bashobore kumushimira Dumba ko yadufashije yaranyuguriye mu mutwe anyugura amaso nawe yoshaka akaja gufasha abandi vraiment je amenye ko afise umwana yafashije mu gihugu cy'u Burundi afise umuhungu yafashije Dumba arabyumva Imana guhezagira uri wose my brother urafise credit zanje wherever we go nukuri kandi sana 100% Dumba aje kuri live arabwira abarundi bose mugende mu following no muhungu ariko azana ikintu mu Burundi kitamenyerewe kandi mu mushigikire akiva kuri live cyangwa je ngiva kuri live naronse abantu majanane 400 followers urumva yamaye audience itari mu gihugu je Instagram yanje nikurikirana n'abarundi cyane abantu bambira kurikirana Instagram yanje n'abatanzania yego niyo mvuzo usanga postinga kenshi mu Congereza kubwira nabone batahure mu nyuma cyarandi sanga inbox arambwira ati aga creativity nikiza wagize live vraiment nabikunze nuzucika intege bisaba ko izi live zikorana n'abastar imba muziranye n'abastar uzane Fizo uzane Satbi uzane nande mukure muri benshi vyari bigoranye mu Burundi kunshigikira byaragoranye cyane kunshigikira ariko no munsi nje ndikunda bashigikira abarundi biwacu nuko live zaje ni histoire ya live ndende nara konsoma amakava après wewe twaraburanye ariko amakava narayarihajewe usanga nari akava imwe amafaranga atari make yego amayinite byari bigoye vraiment ariko byaraciye mwe manshime ni Shuti Saturday show kica kuri Instagram abarundi bashobore gufollowinga bariko baradukurikirana kuri Instagram tugutora gute ni inshuti ya bose kuri Instagram kuri Facebook inshuti ya bose kuri YouTube nkorera ikinyamakuru sana mu media kubera iki abarundi batariko barijukira gukurikirana Instagram cyane bazobibona trop tard bazobibona twamaze kwigira muza trade nimba ari za TikTok bazoza kuri Instagram twaravuye gusa bashatse bo bikorerako ni inshuti ya bose novuga ko wavuze yuko wewe ufitanye ukaribu reka ndenda koresha igiswahili kubera twibwira ku mipaka hari indimi zimwe ziba zitugora wewe biravuga yuko ufitanye ukaribu na Dumba umuzi nk'umuntu ameze gute
n'umuntu w'urukundo yeah n'umuntu w'urukundo igihe yaje posting indirimbo ya Sad B birateba man none umuntu ashobora kuba posting indirimbo ya Sad B yibera muri Canada waramuguriye amayinite waramuguriye uyo mwanya wewe umuriye kwi arakurusha brand ifitiye 400,000 personnes bamukurikirana Sad B afise ijana none barangana ariko aramushigikira ariko atwigisha abarundi gukundana kijya kintu ni kintu gikomeye je namubonye mu rukundo namubonye mu rukundo kuko je namuhamagara akanyitaba akamanura nijya twari kumwe live nambwira cuti nabonye wagiye Burundi vraiment navyishimiye rero ifoke imbaraga ziba nyinshi jiba abantu babona ndiko ndakora cyane banumva umengo sinogwisha abantu bamfashije kuri Instagram yego nukuri uyu munsi rero abana Imana muhezagire ko arashikira umuziki w'Urundi uyu munsi abaririmbyi b'abarundi bariko barahurira ngira ko ndanamusaba Dumba garuka kuri challenge zayo bana ingo kuri challenge za kuri Instagram turagukumbuye abarundi turagukunda yo kuzuraza muri Afrika ushikira mu Rwanda no mu Uganda turavyanse udoze no mu Burundi mu Burundi Dumba ubutumwa nibaze yuko buza kumushikira inshuti ya bose uri umuntu ukunda kubona yuko entertainment yo mu Burundi abarundi biwacu bariko bariyerekeza cyane mu Rwanda biguha ikihe kintu ubibona gute wewe target zao sinozinjiramo but mvuze point of view yanje yashaka kuzana urwango petete hagati yanje canke n'abanyarwanda tuzinanye ariko mu vy'ukuri abarundi bari bakwiye kubanza gukorana kuko abanyarwanda barahamagaye muri Trace Award turi twahamaga kandi ugiye kuraba indirimbo zisha muri Trace ni usanga ari Kiriku featuring Chris Easy Dramatic featuring Kevin Kade Kiriku featuring Kivumbi ijya Trace bibima bimenya kubera imbaraga z'abarundi so rero abarundi dukorane Dramatic mu collabo Monia Double J mu collabo Meili dukorane Sad B mu collabo Dramatic Bface hakolabo nyene umwana kiri muto dushigikirane urabe ko indirimbo yawe abarundi batazoyibona ugasanga umuririmbyi mu Burundi akora yikorera project zitatu mu mwaka ariko haje ajya amakolabo usanga aguma trending aguma subira kandi yabaye muri collabo ya Linuji yasoye indirimbo yiwe yenyene yasoye kandi muri collabo ya Dramatic ugasanga hariko haraba movement y'imiziki myinshi rero hagutwara tala yawe hanze banza kwanza uyubakire muhira je bon si bibi gukora n'abanyamahanga ariko banza ukurana nabiwanya kuri ico nyene c'abanyamahanga hari indirimbo iherutse gusohoka ya Natasha na hariho capture nigeze kubona iri kirasirikira yerekana yuko views za Natasha zoba ari boosts nibihuye na commentaire mbe wanashima iyo cover yari iyo foto yari ifatanye ni ya Monia ubona gute jengere ko rero nanga umuco uko nabivuze ndumu entertainer umuririmbyi yose azomindinga canke ashire mu mutwe ko nshuti ari umwana mubi azosanga agwiriye izuru kuko bizo costinga cyane Monia rero bariko aramugeranya na Natasha ariko mu kiganiro Monia akoranya na Landry Promoter yaravuze ati Natasha ndamwubahane nk'umu legend rero ivyo kugereranya Monia na Natasha na Monia no kuryosha game no kuryosha game kandi ntanzi gwibirimo nimba Natasha murushije Monia guys Natasha yatanguye kera rero ijya respect yiwe harayikwiriye nawe nahari yicare yumva ati bajya abana bashaka kudoda kuko nta kintu kibi tuvuga ko yagiye tuvuga ko yivye tuvuga ko akenye tuvuga ko ari umu empoli no tuvuga ko ifo gukompara n'uri ko arakora habeho challenge kuko namone namuburirindero Natasha so umuntu yakoze ivyo onye rero nukuri yaratawe entertainment nje mona ari sawa uyu munsi Monia apari ya Fizo nta indi collabo nini tubona zari nyinshi kandi apanze mu Burundi apanze mu Rwanda ego vyo collabo tumva yuko Monia afise collabo nyinshi ziriko ziraza nukuri 2024 ni gwiwe muri rivikazi ariko arakora yumve ko Monia 2024 azo arabatamu azobica nabica 2024 ni gwiwe kabisa ndamutera intege n'abarundi batangure kumushigikira kuko
ariko arabikunda arabikunda cyane ugiye kureba projet za Monia ziriko ziraza uri kurazibona ku ruhe gwego rero nta muririmbyi asohora ikintu kibi muri abayumva asohora ikintu ciza kandi na timu twovuga ngo dusohora ikintu kibi twebwe turashaka kubona ari ciza cyane gose basanga umufana nta cakiri rero twitege ko bazovyakira neza kuko ugiye kuraba nka collab zibiri ifitiye muri uno mwanya ya Akes ni ya ya collab zibiri zitarasohoka rero zisohotse man ukuri ko Imana muzovuga tujya mu koga kweri bamuhe kajya gakawuni kiwe kubu queen uvuga ati ni wagiye guterura idarapo ry'igihugu cy'u Burundi yaratanguye man nje namusengera kutarikura gusa ararifise ubunya ararifise vraiment mu muziki w'u Burundi twumve ko Monia ari wafise idarapo ararifise vraiment tureke kubesha reka turaza kudugana ngaho uraza kumva nushobora guca kabiri tudaciye kuri high cyangwa kuri faible so nukuri ararifise cyane ni nshuti ya bose mvuze ngo tuganire tutoheza kuko umutwe urimo content nyinshi cyane gose nitworica n'umunsi wohera nanje nkaba ndiko ndinyarukira kwisubira birimani wacu hariya ku Gatumba nshuti ya bose ni ke kintu wari witeze yuko no kubaza nkikurondera nta kubajije cyane kuza kumbaza Dramati na Bface okay oya nico nashaka ugiye kuraba muri game oya izo none ko utangira conclusion twitaye nundi nakubajije sincererwa ntacyo nzofatiye je mu gatondo ngira ngo ubutiko turakora kino kiganiro ndirimbo ya Dramati na Bface ntirasohoka ariko hari irahari ndakubajije bon numva irahari Dramati Bface Bface ntayi postinze ntayo wumvise yarasohotse rero yarasohotse ariko hari yindi ngo twiteze Bface yavuze yuko Dramati agisohora nawe acasohora it's out ariko ugura ubu bibona gute bino bintu biri ku yindi point imeze gute Dramati sumuji wanje cyane ariko Bface n'umuji wanje turamaze turayaga kenshi ariko rero je singunze kuraba iby'abaji canke je ndakunze kuraba entertainment sinojanga mvugire Bface ngo ko yari umuji okay reka bisigura sindagoye bisigura ko ibiriko biraba narabonye ikiganiro cha Landry promoter cyari ejo nyene bavuze ati iyo Bface adasohora indirimbo ntihari gusuzugurwa indirimbo itasohoka ntihari gusuzugurwa bivuze ngo Bface kuba yarasohoye ijya ndirimbo yiteye agasuzuguro yego kuko ntitwari kubimenya ntitwari kumenya yuko banakoranye na drama nukuri ntwari kubimenya yari kumureka Dramati akayisohora bama inbox bagaca banigara bakubitane kuri bana babombagurane fresh ubu turashobora kuvuga ati Bface ngumbure Dramati yamukuyemo kubera yakoze nabi ngumbure ngata peu importe uko Bface yakoze nimba ari mbi nimba ari nziza nivyo bikwiye kujya kuri public ntwari dukwiye kubimenya oya izo ni zabindi byashikiriwe basate bikira byarashikiye basatura indirimbo zigashigwa hanze unofficially so si vyiza je navyo nshigikira ni nkuko je ngafise indirimbo nyinshi z'abarundi nyinshi zitarasohoka nk'ubu unye ngo kuya twashwanye na Meri cyanamusora indirimbo yo azorekura mu mwaka uzamana no ndamwici ivyo dupfa je na Meri ni okay ni example nanze naco dupfa ivyo dupfa na Monia singonga cyo ndabishira ahagaragara niba bikenewe vraiment kandi drama numvise ngo arabatamwe no munsi 18 abatamwe mu 18 kandi indirimbo nayo yitwa Code ngiya Bface na Bface acasohora Code Bface ya Code ya Bface yarasohotse ariko nabonye amasanamu ngira ngo usanga ari jya India kwa na Double J okay inshuti ya bose akajambo kagasunika rugi mvuza kanyuma kuko hose nkigera kabakanyuma agajambo kagasunika rugi wogira rero kintu novuga cyane nuko TV yanyu Sky Media agenda yizikira Muyinga abantu bayishigikire bagire subscribe Jesse nangi biganiro abana sinangi biga kuko nta content mfise mvuga iki ariko wavutse nta vyatari navuze kuko banumva umengo naco mfise mvuga impamvu mvuze gutya impamvu nyamukuru yatumye nzanga imbere ya kamera yanyu nashatse guhamagarira abari rimwe iyi TV ikazobasaba ibiganiro ntimuziye muyime
yaba B Face Dramati Big Fizzo Sat B Monia Meili ndi abantu bose ikazobasaba ikiganiro muze mu yikiganiro kuko afise audience y'imuyinga kandi abantu y'imuyinga canke abantu baruguru tuba tumva umengo tutoba place so ifuke dutangura gutanga ama place nimba nayivugiye kuno munsi ejo izovugira ko rentre ivugire ko Simbizi ivugire ko Big Fizzo izochimenyekana rero dukundane mugire subscribe kuri channel yawo mubashigikire je ndaza kuyisharinga no kuri Instagram yanje abantu bose muzakora bikiganiro mugire share numuze mu ntezi soni nico cyo gukundana cyane. Yes, bakunzi ba Sky Media TV muravyumva rero wewe utarafyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube no gukora follow kuri page yacu ya Facebook no kuri Instagram uriko urahomba ibintu bidasanzwe nkuko bisanzwe muri kumwe na Amigo Amin Chaga de Classic kundi mwanya no kukanye kanya. Bye bye, ciao. Asante.